Ndakuramukije amahoro y'Imana. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro Ijambo Rizima. Ikiganiro kizingurura impapuro za Bibiliya, kikazingurura kandi imiryango y'umutima wawe. Witegure guhura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho ijambo ryose risomwa rimeze nko guhabwa impwemu zituma ugira ubuzima. Umwe yavuze ati, uko wuguruye Bibiliya wisoma, ni nk'akanwa k'Imana kaba kuguruye ngo Imana ivuge. Imana niguhezagire uko wumviriza ijambo ryayo. Intangamarara y'ikete rya Filemoni. Ikete Pawulo yandikiye Filemoni rifise intumbero yo gusabira ikigongwe umugurano yitwa Onesimo yakijijwe ari kumwe na Pawulo inyuma yo gutoroka akava kwa shebuja yitwa Filemoni, umukristo wo mu gisagara citwa Kolosayi. Pawulo asaba Filemoni ngo amwakire nka mwene data kandi amugirire imbabazi. Pawulo yanditse ari mw'ibohero nko mu mwaka 62 igihe yapfungirwa i Roma ubwa mbere. Iryo kete yiyandikiye we ubwiwe rishobora kuba ryongewe kw'ikete yandikiye ab'i Kolosayi akayarongekana Tukiko. Usomye ikete ry'ab'i Kolosayi igice ca 4 kuva ku murongo w'7 kugeza ku murongo w'9. Iri kete rivyura ikibazo co kumenya inyifato y'umukristo wo mu kinjana ca mbere kuvyerekeye abagurano. Pawulo ntategeka Filemoni, asanzwe afise umugurano ico ategerezwa gukora, ahubwo amusaba gusa kwisunga ukwizera kwiwe n'ivyo kumutegeka gukora. Pawulo ntategeka Filemoni, asanzwe afise umugurano ico ategerezwa gukora, ahubwo amusaba gusa kwisunga ukwizera kwiwe n'ivyo kumutegeka gukora. Ikindi kintu kigaragara cane muri iri kete ni umwete Pawulo ashira mu bintu, vyaba ivyerekeye umuntu umwe canke ibindi bihambaye biraba abantu benshi. Nico gituma Luther avuga ati, inyifato ya Pawulo kuri Filemoni avugira Onesimo yerekana inyifato ya Kristo atuvugira kuri Data. Yerekana impuhwe, usomye ku murongo w'10 no ku murongo wa 20, aringinga, usomye ku murongo w'9 n'umurongo w'10, kandi yishirako amadeni yose, usomye ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. Reka dusomere hamwe rino kete Pawulo yandikiye Filemoni. Ikete Pawulo yandikiye Filemoni. Indamukanyo. Pawulo, imbohe ya Kristo Yesu, na Timoteyo mwene data, turakwandikiye Filemoni uwo dukunda, dusangiye igikorwa, na Apiya mushiki wacu, na Arukipo tugwanana n'ishengero ryo mu nzu yawe. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Pawulo ashimira Imana urukundo rwa Filemoni no kwizera kwiwe. Shima Imana yanje ubudasiba, guhoza mu kanwa uko nsenze, uko numvise urukundo rwawe no kwizera Umwami Yesu kwawe, ko wereka abera bose, kugira ngo ugufataniriza mu kwizera kwawe ushobore vyinshi ku bwa Kristo, kumenyekanisha ivyiza vyose vyo muri twebwe. Ko urukundo rwawe wanteye umunezero mwinshi, rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. Asaba Filemoni kugirira imbabazi umugurano wiwe Onesimo. Kubw'ivyo, naho mfise ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo bwo kugera kw'ibikwiye, nisemo kukwinginga kubw'urukundo ko ndi kose Pawulo umutama, kandi none ndi imbohe ya Kristo Yesu. Ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onesimo, uwo navyariye mu minyororo yanje, atahugirira ikimazi kera, ariko none hatugirira ikimazi twebwe. Niwe nyene nkurungikiye, niwe mutima wanje.
mba ndamugumije kugira ngo ankorere mu gishingo cawe, mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza. Ariko ntaco ngomba gukora ntawugishije inama, kugira ngo iciza ukora ntikibe ico ugoberewe, ariko ugikore ubikunze. Kumbure icatumye atandukanywa nawe igihe gito kwari kugira ngo uze umwamane imisi yose, atakiri umugurano wawe, ariko ari umugurano, ari mwene so akundwa nanje cane, ariko arushiriza gukundwa nawe mu vy'umubiri no mu mwami wacu. Nuko nambo nyiyumvira ko dusangiye igikorwa, umwakire nk'uko nanje wonyakiriye, ariko asangwa hari ico yaguhemukiyeko canke hari umwenda agufitiye, ubimpanureko. Ni jewe Pawulo nandikishije ukwanje kuboko yuko nzovyishura. Reka nayo kukubwira yuko uri n'umwenda wanje, uwo mwenda ni wowe ubwawe. Ego mwene data, mubonemwo ikimazi umwami wacu, nduhura umutima uri Kristo. Amajambo yo guherezako: mwandikiye nizigiye kuzonyumvira, nzi yuko uzokora n'ibiruta ivyo mvuze, kandi n'ikindi untegurire indaro, kuko nizigiye yuko muzompabwa bw'amasengesho yanyu. Epafura mugenzanje tubohanywe muri Kristo aragutasha, na Mariko na Arisitariko na Dema na Luka, abo dusangiye igikorwa baragutasha. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.